4, 5, allez, come on, come on. Viva Basket tuyitangura neza kuko intango niyo yama yerekana aho umuguru kuragenda. Inkino za Viva Basketball League zigiye kuba zitangura mu mpera zino yinga twahisemwo kuza kuraba no vuga imimenyerezo y'umwe mu migwi washoboye gutahukana tournoi d'ouverture de Viva Basketball League nawo sonye mugwi wa Dinamo mbe witeguye gute mbe bakinyi bobo mu mutwe bameze gute reka tumvirize umumenyereza araza kutubwira ibigiye bitandukanye Kiranga minsi twakibonye ejo no twabake twereka tukakibona twashanze ama match menshi tuzosanga dukina kwa gatandatu no kwa Mungu twabonye ko tuteza kwa menaje neza kanambiri yacu kugira abakinyi bitabira izo nkino atama blessure yayo cankwe uburuhe rero nuko babivuze umunsi iyi match tuzokina na Rezipo ko umva ngene twakinye muri irya tournoi d'ouverture twarahuye twarabonye ngene bakina nibi rero iyi somene niyo tuko turarondera ingene nabo nyene dusubira tukakina kujya nyene mugabo tukagereza kongereza naho twatsinze ari amakosa amwe twagiye tunabona iyo tuko turakosora muri iyi misi tukakoresha muri ya defense tukaramfursa gose ama tukaraba ko iyi Viva Basket tuyitangura neza kuko intango niyo yama yerekana aho umuguru kuragenda tukibaza ko twebwe cyane cyane tuko twifukariza kuri iyo defense yacu kuko niho tubona ko tukibaho baho gose tukaragereza rero kwa renforcer gose kugira iyo ntuze ya match ya samedi tuzoyitsinde Kizigenza nawe harahari kugira ashobore kuba atubwira no vuga vyinshi nubwo atashoboye no vuga gufata kanya mu myimenyerezo aho yagize imvune mu rukino rwa nyuma cyo kuba bakina no mugwi wa Rezipo inkino tugiye gutangura so weekend iza tuzitezemo byinshi kubera niyo le championnat ibintu bikomeye bigiye gutangura ego twaragiye mu bintu birahari mugabo bijya twategeza kubicamo c'était prévu ko bigenda kujya kubera tutabiciyemo bijya nitwari gushika hatugeze ifare ko tubicamo kugira tugire ngaho amajambo make no vuga yuko turi prêt tugiye kugwana i championnat mushikizohere no babwira yuko naho ntazo ndi mu kibuga tuzwa turi kumwe hanze hajya uri hanze naho nyene uri le 13e joueur rero ntaco kizobuza ndashaka gusiba match ya mbere mugabo je me rétablis ndibaza ningoga rero ndibaza yuko match izoza ya mbere yacu ya championnat tuzovyingezamo neza inkino z'uno munsi nubwo ndaziteguye ko cyane kuko urabona yuko n'ubu twese two turakora twitegurira ihigana rigiye kuza byose bitangwa n'ibikorwa bisi twakora neza tuzobona ama resultat meza